Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo, nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya gatatu, duhera ku karongo ka 21 tugeze ku ka 31. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukwemera niko gushikiriza ubutungane. Ubu noneho bitarinze guca ku itegeko, ubutungane bw'Imana bwamenyekanye bushingiwe intahe n'itegeko hamwe n'abahanuzi. Ubutungane bw'Imana buzanwa n'ukwemera Yezu Kristo kugira ngo abemera bose babuhabwe. Noneho nta gutandukanya kuriho, kuko bose baracumuye baraheza bitesha ubuninahazwa bw'Imana, kandi bose baronka urukiza ataco barinze gutanga ku buntu bwayo kubera icungurwa bahabwa muri Kristo Yezu. Kubazokwemera niwe Imana yagize itakambiro kubw'amaraso yiwe kugira ngo yerekane ubutungane bwayo mu kudahana ibicumuro byakozwe kera. Cagihe yiyumanganya irerekana kandi ubutungane bwayo muri iki gihe kugira ngo ibe intungane kandi ikize uwihaye Yezu mu kwemera. None imvo y'ukwihayagiza iri hehe? Yakuweho n'irihe tegeko? Mbega none ni iry'ibikorwa? Haba namba, ahubwo ni itegeko y'ukwemera. Nico gituma twiyumvira yuko umuntu akizwa n'ukwemera atarinze gukurikiza itegeko. Canke Imana ni iy'Abayuda bonyene? None si iy'abanyamahanga? Egome ni iy'abanyamahanga, kuko hari Imana imwe nsa izokiza kubera ukwemera uwagenyerewe igakiza n'ubutagenyerewe kubera ukwemera nyene. None se ukwemera kwakabaye gutuma itegeko riba imfa gusa? Haba namba, ahubwo gutuma dutsimbataza itegeko. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, mu gitabo c'Abaroma turacyari ku kigabane cya gatatu. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo ukwemera niko gushikiriza ubutungane. Ukwemera, umuntu yemera, ukwemera niko kudushikana ku butungane. 21 havuga ngo ubu noneho bitarinze guca ku itegeko, ubutungane bw'Imana bwaramenyekanye. Ngo tutarinze kwiyumvira iby'amategeko, ngo ubutungane bw'Imana bwaramenyekanye. Rero reka turaraba ingene ubutungane bw'Imana bwamenyekanye, babandanya kudusigurira. Bushingiwe intahe n'itegeko hamwe n'abahanuzi. Ngo bwashingiwe intahe n'itegeko hamwe n'abahanuzi. Ku karongo ka 22 hakavuga ngo ubutungane bw'Imana buzanwa n'ukwemera Yezu Kristo. Ngo ubutungane bw'Imana buzanwa n'ukwemera Yezu Kristo kugira ngo abemera bose babuhabwe. Aleluya, amen. Bana b'Imana,
ngo ubutungane bw'Imana buzanwa no kwemera Yezu Kristo. Umuntu wese yemera Yezu Kristo, urinze wemera Yezu Kristo, uremera ibyo Yezu Kristo yatwigishije, ukamenya ibyo utinya, uramenya ingene Yezu yapfuye, uramenya n'ingene yatsinze, uramenya n'ibigeragezo yagiye aracamo. Gutyo rero umwemera uba wemera, uba ufise uri intungane imbere y'Imana, canke se wemewe imbere y'Imana. Noneho nta gutandukanya kuriho, ni nkaho gisobanutse 33 kuko bose baracumuye baraheza bitesha ubuninahazwa bw'Imana. Ngo kuko ngo abantu bose baracumuye ngo bitesha ubuninahazwa bw'Imana. Aho rero twarabonye ku kigabana igene cya 3 hamwe havuga ngo abantu bose baragambaraye, abayuda n'abataribo. Twarabonye ibiba mu bantu, abantu bose ko turabanyabyaha gusa ibyaha birarutana. Hariho abafise amakosa menshi, hariho abakora agwa mu cyaha atarabyiteguriye akumva biramubabaje akaja kukirega canke kukihana. Rero ariko abantu bose turabanyabyaha, mugabo nukuraba ibyaha bitujana mu muriro udahera n'ibitujana nibyo tuma tutawujamo. Twirinde gukora ibyaha bitujana mu muriro udahera, ahubwo twiyaranje ku gukora ibikorwa byiza canke gukora ibintu byiza bitujana mu ijuru, kubera Yezu Kristo yaratwigishije, yaravuye mu ijuru. Abemera Yezu Kristo baba bemewe n'imbere y'Imana. 24 hakavuga ngo kandi bose baronka urukiza ataco barinze gutanga ku buntu bwayo, kubera icungurwa bahabwa muri Kristo Yezu. Aleluya, amen. Bana b'Imana, kwemera Yezu Kristo nuko buntu abantu twese twahawe. Twemera Yezu, twacunguwe na Yezu, twemera ko yatubambiwe, twemera ko yaducunguye. Ni ikintu mbega ni kado idasanzwe, mbega n'ibintu bugeretse ku bundi, n'ibintu by'agaciro ntangere kuba Yezu yaratwitangiye. Ibaze bana b'Imana, iyo Yezu Kristo ataza mu isi ngo atwitangire, yongere atwigishe, mbese amaze gupfa tubone neza, kuko ubu dukora ibyaha tuzi neza ko turiko turakora ibyaha. Ariko hari igihe umutima wawe ukubwira atariko ndamenje, kuko Yezu arabitubuza. Yezu yababaye kubera ibi, Yezu yababajwe kubera ibi. Nanje ninabijamwe nza kuba ndiko ndababaza Yezu, jewe nza kuba ndiko nditesha inzira nziza injana kwa Yezu Kristo, ndiko ndaja mu nzira y'amahonero. Imana idutabare cyane, duhe no kubitahura cyane. Nihashimwe Yezu yitanze akava mu ijuru akaza mu isi, akemera akabambwa ku bwacu. Rero abemera Yezu Kristo twese twemewe n'Imana, kandi turanezerewe. N'umunezero udasanzwe kumva agaciro ka Yezu Kristo k'ibyo yadukoreye. Hari murazi ko benshi mu isi ntibavyemera, ariko Yezu ahabwa icyubahiro. Turabandanya 25 hakavuga ngo kubazokwemera niwe Imana yagize itakamba. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Mwumvise noneho bana b'Imana, kuri 25 hakavuga ngo kubazokwemera niwe Imana yagize itakambiro. Kubemera Yezu Kristo, kubazoza baramwemera, niwe Imana yagize itakambiro. Iyo ubabaye, iyo urushe, iyo ufise ibibazo bigoye, iruka kwa Yezu. Bana b'Imana,
Yezu Kristo arumva, arakumva, arakwishura, arakumva akakwishura. Iyo usaba neza, urimo neza, Yezu arakwishura pe. Kubw'amaraso yiwe, kugira ngo yerekane ubutungane bwayo mu kudahana ibicumuro byakozwe kera. Reka ngaruke ngaha kuri Yezu Kristo. Yezu ngo niwe twahawe ngo tumubwire ibitubabaje byose. Ndibuka ndi mu bitaro igihe nari nakorewe operation, nzi ko ntazongera gutambuka. Umuntu Yezu yatumye kuri jewe niwe yabwiye ati Yezu arakumva, Yezu aragukunda, kandi ibintu byinshi yamakwishura. Numva jewe Yezu atonyumva, numva jewe ndavye amakosa nari niberamwo, numva umenga nta mpamvu yuko nuwo Yezu yondondera. Ariko bana b'Imana, Yezu Kristo, haleluya, amen. Yezu Kristo ni mwiza. Ibaze kuntumbako agatuma umuntu aho ndi mu bitaro, umuntu akaza akambarira, akampumuriza, kandi nkaza kubona neza ko ari ukuri, kuko naciye ntangura gutambuka bukeye. Nabwo naje kumenya ko ari igitangaza cyavuye kwa Yezu, navuye mu bitaro haciye igihe. Ariko nyuma naramenye ko ni Yezu yankijije. Rero nca nibuka rero ko aho nari nkiri mu byaha, nikoze ibyo nishage nabo, Yezu uko biri kose nkeneye umugabo, kandi ntitwapfunze ntafise n'ubundi mugore, ariko nyene umbabarire, kandi Yezu sishaka kuzoja mu muriro udahera. Yezu wowe utabura uko ubigenza, womfashije sinze mpfire mu byaha. Ariko mana, hari n'ibindi nguma niyumviye. Iryo sengesho ryanje nkaribwira Yezu, Yezu wowe sishaka ko umugabo wanje apfa kuko ndamukunda, kandi nanje sishaka gupfa kuko mfuye nopfira mu byaha nocanja mu muriro. Wowe utabura uko ubigenza. Aho rero numva Yezu yonkorera ikintu gikomeye, akampa tugapfunga impeta jewe n'umugabo, kuko duteretana twabwirana, yambwira ko arije tuzambara impeta ibiki n'ibiki n'ibiki. Nkumva nyene ko mubobo abandi azobaheba jewe akaba arije nambikwa impeta. Ariko bana b'Imana, Yezu hari igihe yaraba ati oya, we nimwo kwambara impeta bivanye n'uyu arahara ariko Yezu we arabikora uko ashaka. Siduka navuye mu byaha, siduka ndimo neza, ndi kumwe na Yezu Kristo, haleluya, amen. Kubera ko byasengesho ryanje Yezu yararyumvise. Naramubwira Yezu sishaka kuzoja mu muriro. Njewe naho njana agatoke nkakoza ku muriro, cyane se ndiko ndateka nkasha gusa numva urubero. None se igihe umuntu azoba ari mu muriro udahera, ubu koko noja mu muriro wose n'umubiri wanje bikazo. Yezu wo ntabaye ko wikoreye umusaraba ukemera ukanawubambwa, ko womfashije ukafasha no kwikorera wanje. Nukuri Yezu nahabwa icyubahiro, arabibona mu mutima wanje nubwo ndi umunyabyaha, ko ngwa mbyuka ndamukunda, nipfuza kuva mu byaha. Mbana hari igihe nkora ikintu nkabona ati iki kintu ni cyaneze, iki kintu nicyoshimisha Yezu. Rero uko byogenda kose, Yezu ngo niwe twahawe kugira tunezererwe muri we, dukirizwe muri we, tumubwire ibitubabaje, tumubwire ingorane dufise. Yezu atwumva n'ingoga. Njewe ndazi n'ubu twicaranye turi kumwe, we yaranyibwiriye mwana wanjye unkorera aho uzoba uriko hose, nzoba ndi kumwe nawe. Ubu rero ndazi ko ndi kumwe nawe. Ego rero Yezu ni Imana yacu, ni umubyeyi mwiza, yaturemye twese, aradukunda. Hari abantu bumva umenga basenze ntibishuwe, nkaho badakunzwe, nkaho no. Yezu aragukunda, Imana irakumva.
icyo ari cyo cyose Yezu yiteguye kukwishura. Ahubwo urabe ingene usenga, ingene uhagaze. Ubushize narababwiye hari izaburi twazirikanye rero, ariko cyane se n'izaburi duhejeje kuzirikana mu mwanya uheze nzobikurikiranya. Ariko Yezu urumukene, uramwegera akakubona ubukene bwawe, ibyo ukeneye byose we nyene akaguha inyishu. Tumukunde, tumwemere, tumuhungire ko niwe mahoro yacu. 2:6 akavuga ngo cagihe yiyumanganya irerekana kandi ubutungane bwayo muri iki gihe, kugira ngo ibe intungane kandi ikize uwihaye Yezu mu kwemera. Murumva ingene ngo Imana yiyumanganyika ngo kugira ngo ikize uwemera Yezu, uwemera Yezu. Hariho abandi bazana ibindi no, abemera Yezu Kristu nibo bana b'Imana, Imana yemera. Yego. 2:7 akavuga ngo none imvo y'ukwihayagiza iri hehe? Ngo none imvo yo kwihayagiza iri hehe? Inge bakidusobanurire. Yakuweho nirihe tegeko? Haracyariho kabaza ngo yakuweho nirihe tegeko? Mbega none ni iby'ibikorwa? Haracyari ibibazo. Haba namba, ahubwo ni itegeko ry'ukwemera cyasobanutse. 2:8 nico gituma twiyumvira yuko umuntu akizwa n'ukwemera atarinze gukurikiza itegeko. Ngo biyumvira ko umuntu akizwa n'ukwemera atarinze gukizwa n'itegeko. Ukwemera rero niko gutuma ugendera mu mategeko meza yo mu isi, kuko wemera Yezu Kristu ntuzokwica umuntu, wemera Yezu Kristu ntuzosambana, wemera Yezu Kristu umuntu ntazododora ku muryango wagira warure nguca ubinyegeza. Ntuzoba wemera Yezu Kristu umenye ko umubanyi wawe araye ubusa ngo ubimire bimanuke kandi ubizi neza ko ashonje. Rero wemera Yezu Kristu ukora ibyiza, ukirinda amategeko yo mu isi, ukagenda ku mategeko yo mu isi, uzi ko Yezu Kristu ahagazemo. Kuko Yezu mu mategeko yo yiwe Imana yatubuza kwica, Imana yatubuza gutwara abagabo b'abandi, canke gusambanya abagore b'abandi, canke kwiba inka za bagenzi bacu. Mbese no, Imana yaduha itegeko ryo gusenga Imana kuruta byose. Yezu yarabishimangiye ngo wikunde, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wowe nyene. Turabandanya 2:9 cane Imana ni iy'abayuda bonyene. Haracyabariho kabaza ngo mbega ngo Imana ni iy'abayuda bonyene? None si ni y'abanyamahanga? Ngo none si ni y'abanyamahanga? Imana si y'abayuda bonyene, Imana ni y'abayuda n'abanyamahanga n'abantu bose. Abayuda nuko Imana yari yarabacaguye ngo bagire akarorero ko kuba aribo bodukwiriza inkuru nziza, botwigisha Imana. Imana yari kuzira baho ubutumwa bakaza baraja hirya no hino kubuvuga, ariko bimaze kubananira byatumye Yezaza kugira abantu n'abanyamahanga twese twishikireyo. Egome ni y'abanyamahanga. Noneho hariho kabaza ngo ariko birangiye ngo egome ni y'abanyamahanga, ni ya twese. 30 kuko hari Imana imwesa. Haleluya, amen. Ngo kuko ngo hari Imana imwesa, zazindi Imana bama bazana sizo. Hari Imana imwesa twemera ko yaremye isi n'ijuru n'ibiriko byose, yaremye
twebwe abantu yaremye ibyo tubonesha amaso byose n'ibyo tutabona. Izokiza kubera ukwemera uwagenyerewe. Ngo izokiza kubera ukwemera uwagenyerewe. Uwagenyerewe atemera Yezu Kristu ntazoja mu ijuru, ntimwemera. Igakiza n'utagenyerewe. Haleluya, amen. Byasobanutse ngo igakiza n'utagenyerewe yemera Yezu Kristu iramwemera. Uwagenyerewe n'utagenyerewe bemera Yezu Kristu, bose Imana irabemera. Kubera ukwemera nyene, ngo kubera ukwemera nyene rero kugenyeresha umwana n'ubushake bw'umuntu canke se no muri Bibiliya irabyemera. Bamwe turabikora bivanye no kumva ati tubikorera abana bacu, ariko kugenyerwa no kutagenyerwa imbere y'Imana byose nicyo kimwe, byarahindutse. 31 None se ukwemera kwakabaye gutuma itegeko riba imfa gusa? Ngo none se ukwemera ngo kotuma ngo none se reka dusubiremo. None se ukwemera kwakabaye gutuma itegeko riba imfa gusa? Yuko ukwemera itegeko yoba riba imfa gusa, amategeko yo mu isi yoba bayimfabusa. Amategeko mu isi ntiwice, ntiwibe, ntuhohotere abandi. Mu mategeko yo mu isi mbere tubaye turirengagije ajya amategeko y'Imana. Ukwemera kotuma ayo mategeko aba imfabusa? Reka turabe. Haba namba, ahubwo gutuma dutsimbataza itegeko. Rero ngo ukwemera ngo gutuma dutsimbataza itegeko. Rero iyo umuntu yemera ntiyonona itegeko, agendera ku mategeko. Igihugu hari abantu usanga iyo hariko haraba amatora bavuga ati ntibotora, ntibivanga mu bya politike, ariko kuza gutora ntibituma umuntu yemera by'ukuri, yubaha Imana by'ukuri, araja mu matora agatora umutegetsi. Hariho amadini adatora kandi ntacyo biba byishe, biravana, kuko ndazi nk'abayehova ntibatora no ngaha muri ibi bihugu turimo. Bobo babivuga imbere y'igihe bikaba bizwi abo onye ko badashaka kwivanga n'ibintu by'amatora. Ariko haba muri Samweli, mu bitabo byinshi turabona neza ko amatora aremewe, abantu baratora iyo biriko biragenda mu muco mwiza, ni byiza. None se no mu byakozwe n'abatumwa ntitwabonye n'ingene batoye kugira basimbure Yuda? Rero amatora arabaho kugira abantu bacagure abantu beza, babatwara mu makominote, batwara mu gihugu, mbese mu buzi butandukanye no mu bintu bitandukanye. Rero abantu ntikibabuze uwo bigisha ko gutora ari icyaha, ntabwo iyo bariko arababwira, iyo bariko arabigisha by'ukuri gutora ni byiza. Gusa iyo bigiyemo nk'agakuku canke se hariho ikindi kintu kibi ku ruhande, niho biba bibi, kuko murazi hariho n'abatora bakiba amajwi, umuntu yari gutsinda ntatsinde, canke abantu ugasanga bariko baratanga amahera atutore nako utore nako, ugasanga harimo igitsure. Ibyo nibyo biba byononye, biba byononye imbere y'Imana. Ubikoze uko ntiwemegwa wishe rya tegeko, uba wabyononye. Rero ni byiza gutora abadutwara, Umukama arabyemera. Muhezagirwe, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.